Ubwa mbere Nkurunziza yari umukuru w'igihugu mu mugambwe we bubaha. Nuwa shobora kumutuka cyangwa kumutyoza yapfuma aja mu gikoni canke ahandi hatumvikana kugira ngo abivugireyo. Mugabo yari umuntu bose bahurizako. Igihe bagira kudeta twari kumwe Dar es Salaam. Nkurunziza Nari twari kumwe Dar es Salaam. Bamukubise kudeta aduseze yagarutse. Kuko muri ico gihe nyene muri iryo joro yarafasha indege aragaruka i Bujumbura mbere ashika no mu kirere cy'u Burundi niho bamubwiye yuko bidashoboka yuko yateresa. Mugabo twabonye ko ari umuntu arinda kandi ari pre kwigura igihugu. D'abord bwa mbere agarutse yaribagiye Bibiliya yiwe muri shamba araza arayitora nuko murabonye abandi bakora igihugu ati kudeta irabaye namwe ko muri yumvira ati mbebasha dutaha gute wera bari bumeze guti byarashika kaza kabaremesha. Yari umuntu rero ubwa mbere ashishoza yitonda yumviriza cyane yarumviriza hajya muri kumena muragana na Nkurunziza umusavye nk'umunano yaheruka kubwira bite akuramutsa akubaza muhira ingene vyifashe mu nyuma yaca gutega amatwi ico yakora afata ikaramu na agenda akandika ivyo mwavuganye vyose akavyandika yaca kubwira ati ahejeje ati biraheze atego tugiye kubisengera. Nukuvuga wewe wabona yuko ivyo washikanye abishize mu ngiro. Hari ibintu vyamba vyabaye mu gihugu ugasanga harabaye imvururu ugwaruka ragiye mu ibarabara rumwe Nkurunziza yarafise ubuntu bwo gushobora gutunga imfizi zibiri mu ruhongore rumwe kandi bikagenda neza. Imisi ya nyuma Nkurunziza amagara yiwe yarameze gute? Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri. Dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore. Iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza. Iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain. Sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint Michel canke mutwakure kuri 79 70 45 53 ubusimira arazimbwa ucegwa ntambaze. Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabukora juste gale gathering for Morissa aka Black Machine Black behind the camera mwita umusaza ndakubwira ko vyamaze gukomera making sure ko amaze kugira subscribe bakinga nyere ko amaze ugafyonda comment zanya bezi dukebura niziduha ingufu ziraduha ini poem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze gukomera bantu b'Imana turi mu kwezi kwa hariwe gukunda igihugu aho naca cyane imisi yose ku mwaka utashe abarundi biyemeje kwama bibuka ku itariki ya 8 kwezi kwa ruheshi nyakwigendera umukuru igihugu kwa umukuru igihugu Petero Nkurunziza kwa kuri ahandi imboneza yamaho mu bijanye no gukunda igihugu kwa kuri ahandi ndabira ko ndi kumwe bamwita honorable Gaston Sindimwo numwe mu bantu bashoboye kumarana imyaka 5 bari kwakorera igihugu mu mirimo yari yashinzwe yo kuba icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu nuno nyakwigendera aho na cyane nyakwigendera yitavye n'Imana. Gaston Sindimwo akiri cegera ciwe cyambere c'umukuru w'igihugu mbega ku bwa Gaston Sindimwo uno Petero Nkurunziza ninde imyaka bamaranye yamubonye mwiki abarundi twokwama tugendera mbega mu bihe baciyemwo na cyane kuva 2015 gushika 2020 batwara kino gihugu mu bihe bidasanzwe yabonye ubukomezi buri hehe nibe bafashanyije abarundi twokwama dufashanya nk'abarundi b'imirundi ibiri ariko vyongeye iragigiwe nka honorable tuzi ko yakunze kuja mu vya politika akiri muto nubu akiriko arashira ivyiyumviro imbere vyiwe kugira ngo abarundi duhindure inyifato n'ivyiyumviro ariko arigendera gute ndabura ko uno munsi nivyo tugoma tuganire nuno mwubahwa ndabura musaga Gaston Sindimwo ndabaramukije cyane Gael kandi ndabakeza ku bukwe bwiza mwatweretse kandi nshima n'ubutumire
mwaduhaye Yego. kugira tuze kurorera ibirori vyiza cyane. nanjye ndabakengurukire mufatirwa na vyinshi ariko mwarahevye ivyo murimo muraza muradutera iteka Bose nashobora gusiba kuza mwantumiye. ego Yego. ndabwiye ko muri n'abantu bijambo kuko igiseke mwazanye n'ubu ntituraheza kugikuramo ibirimo Ivyo ni ibindi nka. Yego. ninzira ko meze neza Turumeze neza cyane gose. turi mu kwezi kwahariwe gukunda igihugu iyo tuvuze gukunda igihugu dutahura ikiga honorable Bo gukunda igihugu ni ukugikorera mbere bishobotse ukanacigura. Igihugu niryo kera twabika niyo mpetso nico catureze nico catumye tushika hose. Igihugu rero umuntu adakunda igihugu ciwe mbere si ni bake badakunda igihugu cabo kuko baragikunda mugabo hakazamo inzitizi za politiki. Mugabo uko bigenda kose tuza gukunda igihugu c'amavukiro. Kuko niho twakuriye kandi tuza kugiteza imbere nk'uko ibindi bihugu biteye imbere. twama twumva mu bindi bihugu bavuga ati uno munsi abamafya barasanye muri Amerika uno munsi muri Kongo intambara zabaye uno munsi aha naha ntibimeze neza ariko usanga abantu bava mu ico gihugu batarenza ngo babigire birebire biti igihugu nabi ariko mu Burundi umurundi arabashobora kwaho yicaye hose akavuga Uburundi nabi. Bo nibaza yuko atabashatse kuvuga Uburundi bwa Burundi bo aba yitiranije Uburundi n'abatwara. Aba batumvikana n'abatwara canke afise ishavu ry'abatwara ugasanga rero yise Uburundi uko butari mugabo yabigereranije n'abatwara muri ico gihe kuko abatware baravaho igihugu kigumaho. Nico gituma twokunda igihugu kuko abatware baragenda baravako no munsi uko twakuze hari abatware uno munsi yo bari no munsi uko twara abatware ejo uno munsi nturo abatware mugabo ukunda igihugu uri constant. Kiyandi igihugu nico gukundwa abatware nabo ni ibintu bisanzwe kutavuga rumwe n'umutware mugabo nihoca wanka igihugu cyawe. Imyaka inirarumanye mutarabashefu muri kino gihugu ngo mushobore kuba mufise ivyo mujejwe nk'amabanga mwashinzwe n'igihugu ariko vyongeye abarundi barabizeye natacana abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baravuga ati muduserukire. Ego nivyo nukushimira abanyagisagara ca Bujumbura abanyabujumbura bose mbere abanyabujumbura bose nugushimira abashoboye kudutora mu gihugu cyose ko turazi ko badutoye mw'imyaka ine turazi ko badutoye kuko nuko nyene vyabaye ko bimeze nk'uno munsi ndashobora kugira topo ni mu buyenzi vyagenze gutya mu Kinama vyagenze gutya tugira amarezita y'ukuri marezita y'ukuri rero turazi yuko twashoboye gutorwa kandi uko vyagenze kose turashima Imana. Murashima Imana. Imyaka ine muri abantu ba mbere mwavuye ku bushefu nivyo muraba honorable muraduserukira twebwe abene gihugu ariko mba nkeneye kumenya nike kintu gitera Gaston Sindimwe kumura atagena n'abapolisi. Bo ubwa mbere kugenda n'abapolisi no mu migambi nanashikije abene gihugu nuko nanasavye yuko abapolisi bagenda inyuma y'abanyagihugu y'abatware bagabanywa cyane gose nk'umushinga amateka twe n'abene gihugu wogenda n'abapolisi kugira ugore iki kandi abanyagihugu bagutoye umukuru w'umutumba agenda n'abapolisi eka ugasanga mbere niyageze kubivuga muri kampanye yuko hari abasoda bagenda inyuma y'abategetsi ugasanga abo basoda nyene batera ubwoba abantu kuko kugenda n'umupolisi n'iterabwoba uri kuragira uterwa n'umupolisi wowe watowe n'abanyagihugu uje mu banyagihugu ugenda n'abapolisi ntivyumvikana. Ivyo rero ni muri projet naravuze yuko tutsa kubihagarika abapolisi cyangwa abasirikare bakagira inyuma y'abantu inzego zibikeneye atari abanyagihugu bose. Uno munsi umuntu uravye abagwiza tunga bose uno munsi bafise abapolisi ugasanga afise ikambi muhira. Uno munsi uravye abapolisi n'abasirikare bacunza abantu mu makartier barenga abasirikare n'abapolisi bari mu makambi no kuvuga batera umutekano muke mu makambi. Ivyo twa twishize nuko tugarukana umwizero mu Barundi tugarukana ituze mu Burundi tugarukana kunywana vy'ukuri no nywana uterwa abantu nk'ibivuga ivyo nagiye mu ngorane n'umugabo muri ku butegetsi ngo natutse ubutegetsi ngo nagize iki niki ngo ninjiye ngo natutse inzego z'igipolisi cyangwa z'isirikare kandi eje ndazitwara eka yari projet yiwanje. Turi ngaho turi mu kwezi kwari ukunda igihugu tariki ya 8 ukwezi kwa Ruheshi 2020 nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatwara ico gihe Petero Nkurunziza wari musanzwe muriko murakorana
muri cegera ciwe ca mbere c'umukuru w'igihugu aritaba Imana. Imbere ko dushika ngaho turazi ko imbere y'amabanga wakora mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umuzi gute? Bo je bwa mbere Petero Nkurunziza ndamuzi ubwa mbere tutarakaza cyane muri politiki naramubona amenyereza umupira w'amaguru umupira w'amaguru kuko je n'abakuri 17 n'abakuri 16 n'abagenzi ba Karinga Ramazani urumva barabagenzi biwe hanyuma rero nababona uko mugabo nagiye kumubona vy'ukuri abaye umukuru w'igihugu ico gihe jewe no babwira yuko nari muri Iprona itavuga rumwe n'ubutegetsi imbere yagwanye n'amasezerano yarusha bikenewe kuko ico gihe rero twari mu batingingwa bitabatingingwa no kuvuga rero ubutegetsi twabufata uko buri ko ntitwavyemera no kuvyemera hanyuma rero mbere twara nabutera imisonga kuko hapfa abantu benshi mu gihugu amagrenade yategwa hino no hino twari mu bantu rero biyamiriza ivyo hanyuma rero birashika turasubiriza hamwe n'abadasigana bo kumugumya hanyuma rero mu kwezi kw'icumi mu 2010 naciye ngenwa kuba icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro by'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niho natangwe rero kumenya Nkurunziza ndamuraba nkakurikira ibikorwa akora nkabona yuko nukuri ico gihe twabukorana nk'abavandimwe je nari icegera c'umuyobozi mwishikira urumva sinamushikirako cyane mugabo maze kugenwa kuba muri komite itegura umunsi mukuru Burundi bwikukiye bumaze imyaka 50 bwikukiye niho natangura rero kuja ndamumenya tukaganira nkumva yuko ari umuntu atuje kandi nkumva yuko ari umuntu afise intumbero yuko nywanisha abarundi bose nivyo mugamba ashaka kuba afise position yindi mugo niko ndamwumviriza yarafise intuntu yuko abarundi bosubira kunama rimwe amacakubiri akava mu gihugu abarundi bakishira bakizana ivyo rero maze kumva umuntu nk'uyu tuti twashoboye gukorana turakorana urazi ko bigoye abaca hiyo na hino yari umuntu rero ubwa mbere ashishoza yitonda yumviriza cyane yarumviriza hajya muri kumena muragana na Nkurunziza umusavye nk'umunano yaheruka kubwira bite akuramutsa akubaza muhira ingene vyifashe mu nyuma yaca gutega amatwi ico yakora afata ikaramu na agenda akandika ivyo mwavuganye vyose akavyandika yaca kubwira ati ahejeje ati biraheze ati tugiye kubisengera nukuvuga wewe wabona yuko ivyo washikanye abishize mu ngiro atabishize mu ngiro naho aho yabagiye kugira ane gushishoza kugira arabe vy'ukuri nukuri yafata umwanya wiwe ni nkuko yamaze guhanura kuko ntiyaheba umuntu adahanuje yarahanura akaja inama n'ingingo yaguheba vyase umuntu rero novuga yuko jewe nabonye yuko umuntu w'intungane umuntu mbere wishigwa rimereze kuko ico yumva yarakigwanira gushika kuko bavuga ati je neza gushikana Burundi aho abarundi mbere murabona ko yagiye ashize n'umunsi twokwita wo gukunda igihugu naho imisi yose yari yo gukunda igihugu mugabo ati ni igiki cyo tuma abarundi bakunda igihugu yagira ibiganiro mu gihugu cyose ibiganiro bitwereka kahise ku Burundi yuko umuhutu ataco yagize kugira umuhutu kugira umututsi ataco yagize kugira umututsi yaraje yariko biraza buhoro be naco gituma nibwizwa shingiro ryahinduwe mu 2018 muri ya ntumbero yuko ivyari byashitswe mu masezerano yarusha tubisize mu minwe y'umukuru w'igihugu kuko amasezerano yarusha amasezerano yateza kwamaho n'amasezerano yadufasha kugira ngo twogorore ku buryo nitwashikira umukuru w'igihugu ayiyumvamwo ayitwaramwo atangorana byo gushira mu masezerano yarusha urumva rero nico gituma rero twari tuzi ko turiko turagenda kandi yarabikora abarundi mu misi yiwe ya nyuma urabona ko abarundi bose baramaze kuba kubamwe ntabavuga umuhutu n'umututsi baca bagutwenga 2015 mutaraho bucegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twarashoboye kubona
umugambwe w'abadasigana iprona wemera kujya mu matora mbere muragenda no mu makartier yaragoye gucamwo yavuga ko ari mu makartier ateza imigumuko nk'uko byavugwa n'ubutegetsi bwa kijya gihe bamwe baravuga bati uravye ingene Gastarine hari icyo barazana nkuru nziza bo sinokubuye ko hari icyo twari twayarayazi nkuru nziza no kuri kandi ico gihe nta n'umugambi twari dufise wogira mugabo navuga nti umugambi w'adasigana iprona kuya nabe nevuga si umugambwe usanzwe ntushobora kwigenza nk'iyindi migambwe ubona ko muri ico gihe mbere hariho n'abadasigana bari bavuye mu nzego z'igihugu barazivamwo bifuza yuko bishoboka yuko haba akajagari ko twebwe mu kajagari nta murundi n'umwe aronkera mitende twe twavuga tuti rero ntidushobora kuko umugambwe uri ku butegetsi wari ufise inguvu zihagije wo kumira n'indi migambwe kavuga ati rero kuko abatwara umugambwe w'adasigana ico gihe barahunze eka n'abadasigana bamwe barahunga mbega je iyo mpunga canke iyo nja muri iyo logique yabo uno munsi abarundi baba bari hehe kinaciye mbona ati rero ukuboko utari buguce urakuramutsa mukabandanya ikivi naragiye mu nzego nico gituma amatora mbere murazi yuko twarafise umukandida yitwa Nduwayo Gerard twaragiye muri campagne mbere turajana muri aya makartier agoye kugira twereke ko bishoboka muribuka tugiye mu kwijana bakaturasa twarashwe turi kumwe n'icegashema cy'umukuru w'igihugu mugabo twaretse abarundi yuko bishoboka kandi n'uno munsi ko bishoboka urumva rero ni kibabaje haragwaruka rwinshi rwapfuye ruzize abanyepolitike bariho ico gihe jewe uno munsi ndifuza haraba dukondana ngo twagize uko twagize ndifuza ko tuhaba ikiganiro nabo tukumva iyo nzira twari kujamwe uno munsi uburundi waburi uno munsi twebwe rero twarakingiye abarundi je nakingiye abarundi twarakingiye abarundi ni intara nyinshi twagarukanye umutekano byayangaye mu mugamba nagiye kugarukana umutekano ndabahamagara bose nija ngaho munyemera mutanyemera mukuru w'igihugu yabahaye iti batuma imisi 15 nagenda avuga mu mbere y'umukuru w'igihugu yakuba mukuru w'igihugu makanya gatoya umukuru w'igihugu yashavuye nyene yashavuye bamushavuje ati ndabahaye 15 jours mbere mwebwe ngaha mu mugamba nimurabona makuba reka tuzobereka ntabwo ati nyakuba mukuru w'igihugu mbabarira ndamusaba nti kuko yarumva ati genda ugerageze nahamagaye abajenero abapolisi abasirikare bo mu mugamba bamwe bantuka bose ngo hano hitamwe rero nabahaye konje imisi 3 bazozi bazanye amahoro yaciye agaruka mu mahoro no kuvuga ni ikintu twakoze saho honyene mu gisagara ca Bujumbura twagarukanye amahoro mu gihugu cyo twagarukanye amahoro nico kiza ca mbere camaze umwanya mutoyi mu Burundi ni kubera rero twabise mu ruhara nuko dusubira 2015 murabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariko kiya gihe Petero Nkurunziza yari yizewe n'abarundi mu matora ariko uravye kiya gihe ivyari vyamushikiye kudeta yabaye rate n'ibindi yarasigaye yiyumvira gute ubwa mbere Nkurunziza je harumoneye igihe bagira kudeta twari kumwe Dar es Salaam Nkurunziza nari twari kumwe Dar es Salaam bamukubise kudeta aduseze yagarutse kuko muri ico gihe nyene muri iryo joro yarafasha indege aragaruka i Bujumbura mbere ashika no mu kirere cy'u Burundi niho bamubwiye yuko bidashoboka yuko yaterisa mugabo twabonye ko ari umuntu arinda kandi ari pre kwigura igihugu ico gihe rero jewe nabonye ko ari umuntu arinda ubwamene nawe ko arinda bwa mbere hanyuma ingene yashitse ngaha murabizi natwe ingene twaje sinunda kubivuga twafashe indege nyinshi duca hehe mbere twinjira mu Burundi n'umuduga nibaza ko byari birebire cyane gose mugabo Imana yakinze biraba arataha arazana ihumure mu gihugu kiya gihe yamaze kubitwa kudeta mwamubona ameze gute bo akubise kudeta umusa kubitwa kudeta nakubye ko twari kumwe Dar es Salaam twese twabonye ba Minani bari kubagira iminsi mikuru hariya twari twazuzi cyabaye niyo twaje twumva mu radio muzenye niyo mbare ariko arashikiza ijambo ko habaye kudeta urumva twebwe twari tugiye dikote di gouvernement twashije mu gacerere kadasanzwe
biramba mu gakerere turumva induru ziko ziraba turi Dar es Salaam je ndazi neza naciye mpamagara Nancy Mutoni ni Nancy mbiriza andika kuri Twitter yawe ko le coup d'état est déjoué iyo jambo yanditse niwe yatangiye kwandika yanditse ko le coup d'état est déjoué bose baciye barahungabana kuko uwabyanditse twari kumwe Nancy Mutoni acandika coup d'état est déjoué nabamwe bariko baravyina iminsi mikuru bariko baranywa byaciye bihwama gatoyi uko byagiye rero biraba no ngaha Nyamitwe acagira role nawe nyene ndibuka yuko twabajije ikiga cy'umukuru w'igihugu yovuga mbere umuhanuzi we ajejwe by'umutekano aramubuza hanyuma umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu niwe yacashikiriza ijambo amaze gushikiriza ijambo haci haba ico bita équilibre au niveau de l'information donc coup d'état iba avorté uko nyene hanyuma harabaye Jenny Shimirimana Adolphe yaragikoresheje ubuhinga ku buryo coup d'état iba ihagarara ni ukuvuga yarafise Jenny dasanzwe nawe nyene yakoresha ubuhinga budasanzwe kuko muri iyo bya coup d'état harimo abantu abasenede benshi kiya kintu cari ikintu c'abasenede FTD mugabo nuko mu nyuma cagiye kwitirirwa abandi mu bisanzwe le coup d'envoi y'abasenede FTD ubyo bihera muri 2014 umugwi w'abagenero warandikiye umukuru w'igihugu uyo mugwi kuko no kubwira yuko Nkurunziza yatunze imfizi zibiri mu ruhongore rumwe sinzi kunyumva aho mbushatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko yarafise ubuhinga bwo gushobora guhuza abantu naho bataba bahuza hariho abagenero bamwandikiye kete ati dukura abanaba kandi arabakura mugabo abakura atabashize kure ibyo ntibyaryoheye abandi je kuvuga yuko Nkurunziza yarafise ubuntu bwo gushobora gutunga imfizi zibiri mu ruhongore rumwe kandi bikagenda neza ivyo vyose yarabibamo yabibayemo tumubona kuki yabibayemo nivyo nuko murabonye abandi bakora ryo gati coup d'état irabaye namwe ko muri yumvira ati mbe basha dutaha gute wera bari bumeze guti byarashika kaza akabaremesha uyu urumva yaraje d'abord rwa mbere agarutse yaribagiye Bibiliya yiwe muri shamba araza arayitora epi yaciye agenda ntitwamenye yagiye nari kumena secrétaire général w'umugambo uno munsi uyu secrétaire général w'umugambo uno munsi wewe twasezera ati bara jewe jiye Tanzania nzodugira ikabonga ninjira muri kumena reveri twari kumena reveri ati jewe ngiye Tanzania nzogaruka ninjira ati namwe muri imenye alors twaje twimenya nacenca muri Kenya kenda afise abagenzi benshi ncamfata indege muri Kenya nabo twari kumwe nacende basiporta gushika muri mu Rwanda cyatubwira umushoferi wacu adusange kuri Kanyaro adutora turataha bisigura ko mwari musanzwe twaje n'amaguru vy'ubushefu byari bivuyeho ubushefu buzamo gute wabuheze nyene wabuheze ko je nari cega nari chef de cabinet diplômé vice président de la République natashe nk'abandi twari kumwe na abakuru imigambwe ba Jacques n'abandi turataha ndabatahana mwijoro nabashikanye mwijoro bose nka natashe nka saa 9 saa 10 mwijoro kiriya gihe mu makartier abantu bamwe bari batanguye kwigisha n'abavyeyi bamwe bari batanguye kwigisha ivy'ubwoko bibutse ivyo 2022 abandi bakigisha ivyo 1993 Nkurunziza yavyumvira kwiki ivyo yarabimenye ubwa mbere Nkurunziza jewe tuganira ivyo kuko nagize kumwiganira histoire uko bimeze arumva ko ivy'ubwoko ataco bimaze kuko abitwaza ubwoko sumuhutu sumutusi ntaca zoronka hari amacakubiri abapfuye n'abarundi kandi ico gihe ni intwaro mbi sumuntu ku gatwe k'ubwoko naka cyo gutuma mbere ndiko ndagenda yavuga ati nihica ubwoko hica ubutware bubi ivyo nivyo ndavyemera none munsi nihica ubwoko hica ubutware bubi munsi none turavye abapfuye 72 abapfuye kuva itariki gushika no munsi banganiki vyo twungura iki twebwe abarundi uno munsi abapfuye tugende tubaririye twese turi hamwe hama tubasabire mu isengero Imana ibakire neza mugo dusabe abandi bakiriho babeho
bitasubira kubaho ivyo bintu ico bita plus jamais ça ico twagwanira ico gihe rero inkuru nziza yaravyigisha niyo tanga kwigisha umuzo w'abakoloni ingene baje ingene batwinjemo cakubiri uko vyagenze yagira abigisha abarundi kugira bamenye yuko kuba umuhutu atari icaha kuba umututsi atari icaha kandi hari abatutsi bagirira neza abahutu n'abahutu bagirira neza abatutsi ivyo rero twarabivyigisha mugabo urumva hariho n'abavyigisha ku rurimi bitari mu mutima wawe ivyo rero nivyo bica bigaragaza uno munsi ndiko ndaba nk'abene gihugu batoye cyane cyane nk'abanyabujumbura waguye mu muco cy'umututsi ubutaye umwanya wawe twakuze tujya hose ahushitse kuba bema injombo ibiki ukayuga ahushitse ni warara nuko no munsi ngahe Bujumbura turakwiye kugarukana kakanovera naho nyene Bujumbura itakibaho naho Bujumbura itakibaho ikibaho gutega honorable bo igisara ca Bujumbura uno munsi caramizwe ku mpamvu tutazi kandi ku mpamvu nabo nyene nkavuga nti abanyagisara ca Bujumbura nabo nyene n'abarundi nk'abane tuzawugwana urugamba rwa politike cyo kimwe n'abandi biriko biza kuri ni mpwemi dasanzwe biriko muratubwira uko mu nyuma rero murabacegera cyane cy'umukuru w'igihugu yego kenshi na kenshi mu vyagiye biraho mu gihugu iyo umuntu ahakijwe kudeta wasanga agiye mu byo kwihora mbega uri icegera cyane cy'umukuru w'igihugu hari cyo mwabiganira wakoze iki yatahura iki nyene icubahiro Petero Nkurunziza ku kintu kijanye n'abantu baba bakeneye gutamwa imanga igihugu bo ubwa mbere jewe ico nashobora kwumvisha Petero Nkurunziza nuko ubwa mbere kijya kintu ca kudeta canke ca 2015 caje kiva mu mugambwe wiwe n'umugambwe wiwe watumye bijya biba dore kuvuga mu mugambwe wiwe hariho bavuga ati natwebwe turakeneye gushikirwa nakubwiye 2014 hari abajene banditse ikete bandikira umukuru w'igihugu nakure generale Bunyoni nakure generale Adolphe umukuru w'igihugu yarabakuye mugahe bakuye atabakuye umwe yamugize ujejwe conseil de la sécurité secrétaire permanent wa conseil national de sécurité undi mugira umuhanuzi mwishikira umuhanuzi chargé de mission mu biro vya president mugabo munsi nibo bandanye babikora bamwe banditse ntibaryamye nabo nyene bagumye bagira uko nyene kandi ni benshi presque bose abanditse bya kete muri abo rero nibo bavyuye kajya gatima kugira ngo bakure ubutegetsi troisième manda niho haciye za troisième manda jewe navuga nti troisième manda upa la sécurité prime d'abord harabavuga bati ijya yari société civile no société civile ntiyari kubikora yonyene habaye imbaruso ivuye muri CNDD-FDD je ndazi ko umugabo wa Iprona watora umugabo ico gihe hari Karoli Nditije yaba yicaye n'umukuru n'umugore wa Niyombare bari muri amashingamateka bari bazi ko vyaheze bagize ne au niveau du CNDD-FDD ko vyarangiye je nababwiye jewe troisième mandat ndiko ndaraba mon parti le parti prenant est incapable de prendre le pouvoir dans l'état actuel ukuvuga umukuru w'igihugu azoza wari wese azoza avuye iwanyu allez vous arranger chez vous pas chez nous alipona mais uwundi yashatse kubijamwo twe twoja kubatorera mukuru w'igihugu eka imbere ko tugaruka kuri Nkurunziza hari ibintu vyamba vyabaye mu gihugu ugasanga harabaye imvururu ugwaruka ragiye mu ibarabara rumwe ruhasize ubuzima ariko koja kuraba mwebwe nyine abanyepolitiki nta bana banyu baba bahari mbere hariho nabo usanga bamaze kuja hanze nico kibabaje tuvuge ko hari abanyepolitiki bamwe bashaka kuzobabazwa amaraso y'abarundi nico kibabaje ubona wewe ukaroha abana ngo nibagende mwibarabara biyamiriziki kandi jewe nakubwiye ko byavuye muri CNDD-FDD bica byimukira muri société civile baca babwira ubwo je ndazi umujene ntazopfa nibagiye yitwa Lionel avuka w'ibururi avuka ibururi ukijyama umuhungu ari umuhungu très intègre umuhungu yaje kundamutsa nzi kwaje kundamutsa ntazi kwaje muri ivyo mu gatondo navyutse bambwira yuko yapfiriye imbere
y'ikambi y'igisirikare yambaye impuzu y'igisoda urumva umubabaro nagize yari umuhungu nkunda cyane rwose nari mperutse kumukura mu bushinwa yagiye kwiga nyene kuko nabona yuko afise kazoza keza mugabo yarabaye manipire para abanyepolitike tuzi nk'uwo jewe ntibizova mu mutima na nyina wiwe ntibizova mu mutima yari imfuvyi niba responsable muhira ubuzima bwe buragiye mugabo wewe wamutumye abana bawe bose bari ngaho birababaje rero nico gituma rero tuza kuraba igisumba ikindi politike tuyigire mugabo tuyigire tuzahunganije amahoro n'umutekano mu gihugu nuko muriko mutubwira uko muti mwebwe ntimwabona yuko mwogenda kurwanya troisième manda na kare umukuru w'igihugu w'ico gihe ntiyari je navuze nti troisième manda jewe légalement troisième manda ni mwaze cour constitutionnelle cour constitutionnelle ikatubwira ko manda ari légale ou pas on avance naho ibindi muri sendeni mugende mutorane mwebwe hagati yanyu Jesi ndabatori iwanyu gera mutorane iwanyu uwo muzodushikiriza tuzohiganwa c'était mon point de vue nuko muratwaye rero imyaka 5 nibwo cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yamaze manda yose adahinduka ku ntwaro yose ya Petero Nkurunziza bibaza ko ari kubera iki Petero Nkurunziza atashoboye kubahindura mu mabanga yanyu mu kiringo ca manda yose bose ukuvuga ko ataronka pression ko duhinduka mugabo yaragerageje turakorana birashimwa cyane cyane twavanye mu ngorane turakura igihugu mu ngorane turi kumwe nibaza yuko nisho camuha n'icishimo cyo kugira ngo tubaye dukorana si kuvuga yuko ntaco twapfuye nta n'umugambwe ni wacu umugambwe nta ngorane zabaye kuko iyo myaka yose nagumye nantete n'umugambwe ku buryo atayikari yabaye mu mugambwe na vice president twagumye dukorana gushika mu nyuma niho vyagiye guparangana mugabo naho nyene nashoye kumetriza gushikaho mandehera nta gakacira muri pro kabaye kigiki niki nashoye kuba manager bose gushika manda yanje ihere naho vyace bivuka mu nyuma nta kintu nkuruza rero twaraganire twajina mari ngingo hari ikintu ntumva namushikira akanyumviriza abona ko gishoboka gukorwa kigakorwa kandi byinshi byarakogwa kandi twashima bo ubwa mbere Nkurunziza yari umukuru w'igihugu mu mugambwe we bubaha nuwa shobora kumutuka cyangwa kumutyoza yapfumaja mu gikoni cyangwa ahandi hatumvikana kugira ngo abivugireyo mugabo yari umuntu bose bahurizako ndazi yuko 2015 mu mugambo ya CNDD-FDD waranguye mugambo yarakoze akazi kadasanzwe cyane Nyabenda Pascal ni umuntu wo gushimira cyane kuko icyo gihe yarakoze birashimwa mbere niwe yagumye hafi ya Nkurunziza aho benshi basa n'abari bahindukije umugongo icyo rero ni ikintu kidasanzwe je twakoranye n'ukuri twumvikana tujinama n'ingingo nta kintu yantumye nshoboye ntakoze ni ibintu bibaye komeye cyane tuba tubona muri abashefu muba mufise protokole n'ibindi vyinshi yarashika mukaronka akanya muri babiri mukayaga ivy'ubuzima busanzwe n'ubw'igihugu nibiye mwakunda guhagarara kenshi cyane gose Nkurunziza n'umuntu yahamagara abo bakorana mukayaga umukeneye ukaja kumurondera yarakwakira mukavugana hanyuma nukuri twarayaga nta narimwe ndamwifuje ndankamubura kenshi ku minsi mikuru ya 1er juillet yarashikirije ijambo ariko gashiramo n'akantu ko gutebura ukabona yagabiye ibiro vy'inyama imbwa yagabiye rufiri bo urumva n'ibindi vyinshi cyane bitandukanye ukabona ko ari umuntu ashwashwanutse ni ikintu muri nuko igikini navuga nuko mu kanwa kiwe ntihavamwo umururazi ni ukuvuga ariko aravuga yarashikira ijambo riryohera amatwi benshi agateramo n'inkuru agateramo n'ijambo ry'Imana n'igiswahili byose acanga nukuri diskuru yiwe nta makari yajamo hajamo duse n'umuntu akifuza kuyumviriza naho ubumwanka kuva kumumviriza ivyo rero ni ingabire idasanzwe kuko mu Kirundi bavuga ati mu kanwa k'umutegetsi havamwo ubuki ubuki waja naho uja kuburigata inzoki ikakurya ntaco mugabo havuyemo ubuki niko twovuga
2020 gitangura twarinje mu matora Yego. ndazi mwari mwegeranye na nkuru nziza cyane ni nawo mwakashe kwitabiramwo Imana mwe mwari mumwegereye imisi ya nyuma nkuru nziza amagara yiwe yarameze gute bo jewe no kubiya ko nta kintu na kimwe cari giteye amakenga nkuru nziza muribuka yuko yarigeze gukina umupira arahinyagara ku kuguru abamenyesha makuru muraduzi inkuru ngo agwaye kuguru kansere ngo agwaye ibiki n'ibiki narababwiye yuko yahinyagaye kandi byari byahinyagaye no kuvuga rero amagara nkuru nziza yaje gukina ngira mwaramubonye n'umusi wa nyuma wa gatandatu ari kuri tere Ingozi yagiye kurorera umupira wa volleyball yagiye yigendera n'amaguru kandi asezera abanyagihugu no kuvuga rero nta kintu caboneka yuko amagara yiwe atosekaye mu misi ya nyuma mwarahuye amaso yandi urabona neza amaso yandi nukuri ndazi ko amaso mu yandi yarakomeye ivyo urufu rwiwe mwagwakiye gute bo urufu rwiwe yabaye inkuba irabije abarundi bose sijeje nyene nayicega cyane cy'umukuru w'igihugu hanyuma twavyumvise nk'abandi barundi bose kuko abafise service ziri hafi yiwe nizo zakurikirana ibyo kwa muganga twaguye mu gahunda aho twumvise yuko yitavye Imana bazi hajya rero umuntu ukunda hari igihe utemera ko yapfuye mugabo mu by'ukuri yaritavye Imana hanyuma turakora dushoboye kose kuko muri ico gihe amaze kwitaba Imana mu bisanzwe amategeko yaca umukuru n'amashinga amateka yaca kugira ico bita transition mugabo twaciye kuko twaciye dukoresha inama y'abashikiranganje yanyuma izo twagoze inama y'abashikiranganje yanyuma turafata ingingo yo kubaza abajejwe ibigizwe shingiro ico twokora ko mu hari hamaze gutoga umukuru w'igihugu twabonye yuko tutoja mu vyo kuvuga transition umukuru w'igihugu yatowe yoshikira amabanga atangorana ivyo rero twarabifashije mu ruhara kugira bigende bityo barabishize mu ruhara yego nkuru nziza aritavye Imana niriheraga abarundi bosigara nakubwiye inkuru nziza yari umuntu ubwa mbere yumviriza kandi umunyeshaka umuntu aciye bugufi avuga abaciye bugufi yaraciye bugufi cyane mbere n'umuntu yakundana n'abantu yaregera abantu n'umuntu yari umuhuza gusumba gutandukanya abantu inkuru nziza nakubwiye ko ari mu wajya gutunga imfizi zibiri mu guri rumwe ntibyoroshe yashoboye gutunga imfizi zibiri mu guri rumwe barabandanya gushikaho yitavye Imana jewe ndabikengura cyane ko nabikurikirana nkaraba mu mugambwe iwe uko vyifashe ibi nibi nkabona yuko nawe nyene yarafise n'ingorane mu mugambwe wabo bisanzwe nk'abandi bose abategetsi bose barashobora kugati kuko haba hariyo des courants au niveau des partis zisanzwe politique hanyuma hariyo des courants izo courants rero yashobora kuzimanaja urana kugira courant au niveau du parti ukagira courant au niveau des généraux hari usanga abajene badakunda abandi ati abantu barariye baraturiye ko tweho gute byarabaho ugasanga rero ibyo byose arabimenaja bose agenda avyegeranya bakumvikana kuri l'essentiel barajinama n'ingingo wow bari ibintu bikomeye cyane nicyo kintu mwasigaranye nicyo kintu muko muragendera kuiragiye asigiye abarundi acacane ko muri umuntu adasanzwe muri kino gihugu muserukira abanyagihugu barenga ibihumbi amajana bo iragi nuko kuvuga ico yiyumvira utajya umuntu hako njya kubivugira mu rufuri no bivuga gutya tukabyurukana kumwe hama aho ico tumva tukakigosorana mugo twakivuganye ico rero ni ikintu yaracemera cyane gose ati sindakubiye ngo wumve ivyo nshaka mbwira ivyo ushaka tuvugane ivyo ushaka mugabo tubivuge mu rupfasoni tudateye akajagari yabikunda cyane yavuga ati imigambwe sindayanse nizeho nivuge ivyo ikeneye mugabo ntiyaba akajagari kandi ibyo twaravyumvikana ko narunzi ko yari umuntu do compromis mwanya twamaranye jewe twaragiranye ama compromis yo gushobora kuringaniza igihugu kandi bigenda neza cyane nakubika ari umuntu yumviriza cyane yitonda kandi yavuga ati
ese twosiga uburundi butunganye iyo reve rero kuri jewe nabona ko ari ikintu gikomeye kubona urwaruka tworusiga tukava muri ino si twasize twubatse amateka meza mu gihugu ico yarakimbwira cyane gose ubona narigeze kugira ingorane sinzi ko nabikubwiye abajene bo mu buyenzi bagiye kuvuza ingoma hanze bagaca banyika nagize ingorane kuri ico gihe umugambo bakamubwira ati umuntu yarungitse abajene hanze bagiye kudutyoza bariko badutuka bari hanze yarampamagaye ndamubwiza ukuri ko byagenze hamavuga ati nukuri ndakuvyumva kandi urumva yarumva ntiyafatira ku bishobisho ntiyashuhagiza yarabanza akitonda akarindira ibintu bigahwama hanyuma mukabandanya ni ibintu bikomeye ikibazo gisa n'icyanyuma imigambi y'akazoza ka hafi ya Gasosi ndimo ni yawe je ni umunyagihugu nk'abandi bose nkifuza yuko abarundi na cyane mu bijanye no gukunda igihugu abarundi banywana cyane gose nico gituma ndabita buno munsi kugira ngo turongera akaje ko kwigisha abarundi cyane abarundi bari hanze ntibasubire kwiyumvamo imigambwe canke iki biyumvemo ko abarundi uno munsi diaspora iri divize mu gihugu mu bihugu vyo hanze ugasanga hariyo diaspora begukira umugambwe diaspora yindi abandi bakaca baderese bati barundi kazi muri hanze ni muje hamwe mu ntumbero yo kubaka igihugu ivy'imigambwe birarangira parti communiste zaravuyeho parti prona ntiyavuye mugabo ndi kuri butegetsi naba ejo bashobora kuva ku butegetsi mugabo bave ku butegetsi abarundi mufatanye mu nda urazi je sinakubaza mugambo urimo sinifuza mugambo urimo nifuza ibe dukorana nifuza ibe tubakana igihugu uno munsi nka mwebwe muriko murakora ivyo mushoboye byose kugira ngo muteze imbere igihugu mumvikanisha abarundi n'intambwe niniya cyane bose ari abarundi bene wacu baheruka guhugwa n'amasanganya ngaha abo hanze ndazi ko bafise umutima wo gufasha abarundi bari hanze babicisha muri diaspora X diaspora Y ugaje usanga habaye ingorane no mukubizana bica byitirwa bande ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane gose ndazi ko namaze kuja hanze kenshi hari abarundi bafise inambo yo kumva Burundi ari Burundi hari abarundi bafise inambo yo gufasha Burundi bati nitwaza ari abazanya n'amahera yabo bagashika kuri aeroport bakayabatwara nk'uyu acacuri ku mutima hari watanze amahera yo kubaka inzu yiwe iyo nzu bakayitwara acacuri ku mutima none twe twafasha iki kugira ngo ivyo bikorwa bigendewe uno munsi wiga rero mu bajene bana ndazi yuko hari abagenzi baguhamagara ati Gael i Burundi gukora iki je ndashaka kuja hanze ndaja hanze nkumviriza bakababwira nti nzosubira i Burundi ngusubiye mu muriro gukora iki tugiye kubaka igihugu cacu uko kiri kose ni iki wacu tuzocubaka kandi turubaka turi kumwe n'abandi bose nico gituma rero ngahimiza urwaruka niyo bandanye bakore n'inguvu zawo mwe muracafise inguvu mukora muracafise imyaka myinshi imbere yanyu ntimurabe nibi biriko biraca uno munsi bizohera mugabo mwebwe muri strong igihugu mugiteza imbere tangora ndabashimira cyane nyakubahwa honorable Gasosi ndabashimiye cyane kuri akanya mu mpaye bagize neza namwe Imana bahezagiye bizere ko ivyimviro by'abanyagihugu ivyifuzo cyane by'abava mu gisagara ca Bujumbura muandanya kubishikiriza muri amashinga amateka bo biragoye kuko ntaho tubishikiririza kuko namambwira abanyagisagara ca Bujumbura ni muje muri politike kuko mutagiye muri politike abandi bazoyibakorana bazoyibakorana uno munsi ndiko ndaraba ingene igihugu itunganijwe la mairie de Bujumbura n'existe plus ntiraho ko nta gihugu kitagira mairie pourtant twebwe tugi mu misi heze murazi ko byahase kuba guhindura igisagara ca Bujumbura ngo bagitware mu rushubi bagitware mu isare bagirene mugabo twarahagaze aho hantu mbere turanagira n'icigwa cyo kwiga ingene amameri yotunganya ikigo cyatwamera menshi kuko icyo gihe nacyaje cy'umukuru w'igihugu je bitunganya turiga yuko Rumonge ishobora kuba meri ahantu hose imiji iri kiravuka tubaha uburenganzira buko haba meri mugabo mateko mashasha nibaza ko meri ya Bujumbura isa niri kiragenda buruhoro mwagize neza cyane murakoze cyane nuko ubwira bumva na teri miromo uri umurundi birakwiye kuba umurundi w'imirundi ibiri kundi igihugu cawe
nicyo cyaguhaye izina witwa Bigirimana witwa Irakoze witwa Sindimwo witwa amazina menshi nawe ukivuga nabi kiragukunda ku buryo cyiteguye no kuzoza kiguhambe kiguhisi ushobore kuja kumpanda nk'abandi ni igihugu udashobora gusubiriza ibindi bihugu byose kuko ni igihugu cyaguhaye cyanaguhaye ibyacu byose byaguhaye kuba wewe kwa kundi hantu ushaka kuba umunyamerika ufise origine yawe mu Burundi ariko uguma uri umurundi wabwiye abumva niyo ntatera ibinomo kuri mikoro juste galeke from Morris avec Black Machine Black dans la caméra musaza buri ati bye bye chance la vista lo ushuro mushuro ushuro none